ushaka abatipe muduza muri duha amafaranga bon ndagubwiye ati shushu ashobora kuma 20000 ndayakeneye ntumbaze ngo yakenereye iki bon ndize ndagusaba nkufate we usabye amahera paka ndakubaza ati ngo yakenereye iki ngo yakoresha imishatsi nashobora kuvuga ati shushu nkeneye akuza abahungu niyo Imana yabaremye imbere yacu twavuye mu rubavu rwanyu nukuvuga ngo ari cyo shatse ugifise utegeza kukima ndagusabye ufise amahera urayama si je rero ngo kukubwira ngo mugari abahungu murarinda izina ry'Imana yo mwijura abatipe murarinda serious ntago nako ahubwo ndabibutse baje nko kwifata umutipe wandikiye girlfriend ati shushu ashaka kuma 50000 se yani ni make aho dufatiye kuri make zano umutipe aravuga ati shushu ndakeneye amahera aya naya we nukunda we nturakunda vraiment nturakunda oya ni nkuko nawe narakunze ndongera ndababara aha kuraba bavuga ati yana je vraiment nzosubira oya ni nkuko nawe nshobora kuvuga ati nta mudana nshobora guha amahera Hello bakunzi ba Buja Hit TV mwaramutse canke mwerevanye no muherereye turabizi ko mudukikana muri benshi 5 aho muherereye mu mande zose zisi abari hagati mu gihugu abari mu ntara abari mu Rwanda hanze y'u Burundi hose ndazi ko mudukurikira nkuko musanzwe mumenyereye muri kumwe na Krista Bella kuri micro byandika kamera kumwe na Juma Jux BG de la capitale nk'ibisanzwe rero uyu munsi mwamaze imisibona ikiganiro dukunda kora ja sinka deba ariko ni ibyiyumvira ku ruhande rumwe naimaze imisi numira abakobwa wundi kumwe n'umuhungu umwe mu bahungu dusangiye akazi nawe n'umumenyesha makuru araza kutubwira iki kinyamakuru akorera tugira tugane mbega nawe nk'umuhungu kijya kintu agitekereza gute turakwakiye kuri micro za Buja TV. Merci beaucoup. Meze neza cyane gose kagato. Okay. Jenny Bondashim hamanda mukuja kunza Buja Hit TV ngenda batsana kunza Burundi Flex TV ni Franiki en soi inde Franiki en soi Jesus Christ keze nago ndi buri shobora risubiremo abo nari shobora nzimemere ntago nari shobora nuza kumamagara gute ku mazina wiswe n'abavyeyi na yahe ni Franiki niyo nyishu okay je ndakoresha niyo nyishu kare tumuvuga si niyo en soi niyo en soi ikirundi ni iki rindi listen ikirundi ni congereza niyo nyishu niyo answer nacho nahinduye mo nico kimwe niyo nyishu niyo answer kubera iki muhira batakwise niyo answer bakakwita niyo nshuti niyo nyishu bon ni kubera sha kera nibaza ntari yazi umuntu dusroganye tumeze neza umwana avuga ati jewe rero kace mpindura ngire niyo answer okay azina ku kakazi ni Franiki en soi kazi kurancanga jewe kurancanganya umviriza vuga Franiki ndabibona ariko sindiko ndatahura sinzi impamvu hazamo niyo nyishu hagaca haza niyo answer reka ndagusigurana nyishu mu congereza ni gute ni answer okay niyo answer none kubera ko washatse we kubigira ubu no bushake bwanje mon cher ami yego ubushake bwawe yego nenda kubaza ikibazo kintu ndakwisha imbeba y'inzungu bayita gute mu congereza man iyo ko apana y'inzugu ngusa imbeba gusa mu congereza urazi impamvu none ndakubajije oya ni kubera tubandanye ikiganiro bakunzi ba Buja Hit TV mwamonye rero ngo yitwa niyo answer reka tuba ryo dukoresha kuko numvise umengo niryo riri kumbangukira cyane dukoreshe niyo nyisho nkunda bazi umuri ibintu byanje je nkunda Franiki byose nayo wanje muga Franiki ryo nimbangukira okay kadukoreshe Franiki mu kabyaramo maze iminsi tuganire gato sinde bukurambire maze iminsi mfise ikiganiro dukunda koresha nari maze gutumira abakobwa dufise je n'ikibazo mpora nibaza mbega ko iki mu Burundi canke hanze naho je mpora ndabanga nyene mu kibano ngo tusanga ariyo nk'umukobwa afise amahera menshi kabisa afise amahera uboneka nyene ko ari menshi afise imodoka ugasanga afise nk'inzu yiwe nyene akora amahera menshi mugo gasanga hararongogwa bagaca bavuga ko hacaza feedback nyinshi akaza amajambo y'abantu menshi bavuga ibitandukanye mbega kuri wewe nk'umuhungu uzarongora sinzi kuri umugabo agenda cyari umusore kede wewe nk'umuhungu wibaze ko ibyo bintu biva kuki bon icambere cyo ari umukobwa afite amafaranga ugasanga arafite imodoka arafite urupango rwiwe donc ari
byose dusanga tumutinya d'abord tuvuga ati sinshobora gusohokana n'ujya yarandengeye sibyo kasanga n'ujya ngo cyangwa ati bya ari okipe alors que ari wenyene ahubwo arakeneye n'umuntu aza kumpropoza kuko abakobwa muri abantu bon udashobora kuvuga ngo uje kudraga umutipe nubwo ushobora kuba umukonda sibyo rero muri ico gihe avuga ati bon campo gushiriyemo ntagushiriyemo akantu uvuze ngo abakobwa ngo biragoye kugira go propose umutipe mbega nk'ujewe ndamutse mbonye nk'umutipe nkavuga ndamutipe kweri nkumva nyine umutima wanjye wamukunze nta burenganzira bise bwo kubimubwira uburenganzira bon oya mu bisanzwe mu mico ntabwo ufise umugabo muve mwege mwihaye cyangwa twihaye ubwe uburenganzira urabufise wazi igituma urashobora kubimubwira kandi birumvikana umugabo aho bice bija kuze ndakubwije ukuri je kandraga ebana vraiment sino kwankira kweri ko vyemeze kose shobora kwankira ariko muri ico gihe ni hamwe utazoronka urukundo nk'ugwa rukeneye wewe parce que sindakuba nkuko byari bikwiri kuko wari nzuza kontraga wewe ndavuga ati uyu mukobwa kweri peut-être ko biri kose yaraburaniwe canke birakwiriye nyene ko ndakugarago bitandukanye nuko ari jewe naje gupropose ebana kwa agenda gushaka message za buri munsi mugaco cyo gihe taru ntangwe sinzo gutangura wahapi kweri biragoye Bega muri mico gihe uri kuradiraga nk'umukobwa bibaye nka vice versa ugasanga je kuranyandika ne uri kurandondera hamba nka kujya sine ukanyandika message nyinshi nka kujya sine hoho ubifata gute ko muri ako kanya wowe ubivuze ko ndamutse ndakudraze hama ngo turangira sine ko ari nde mugiye nawe wondore nawe gute ndakurese cyo birumvikana ku mukobwa iga ntibitangaje oya birumvikana umva bashaka kumarika message ya mbere sari nakwishura bonsoir nakwishura birumvikana kucuka kandi kumwandikira yindi mbwa ku mudada ashobora kwihebura hakirikana mbwa bati turemanye ebana turagofera ndakubwiye message ya mbere ya kabiri ya pere ya hana cyangwa nzakurira muhira mbwa buzo telefone cyangwa nze kunda muhira uko nyese please twagiye twamandanije cyo twako turavuga ko ikiye kintu ko turavuga ko cerekeye nyene bajya abantu usanga wari kurambarira ko abatipe usanga mwitinya canke mugatinya jo gutumbera umukobwa afise amahera mbe kuri wewe Frank utuvuge ku ruhande rwawe nturubaka muga uraronse nk'umudada kwera ukavuga ati Krista afise amahera menshi kandi ndamuko nico kibazo uko donc wari unkunda ufise amahera bandanya gusa bandanya manzu bandanya nzakubwiye bandanya Nego ndavuga ati nkawo nturubaka Jao bonye nanse gutanga akarero ku bandi bakobwa je ndakunda kwitanga wa example Gacubona nka Krista ntituzinanye ibintu by'itangazamakuru tuzinanye muga uramenye ko bisa amahera Unyubahuka Bon nubwo tobari wewe wari wewe nubwo bon Ebana ari propose Wowe unyubahuka kuza kumbwira ko unkunda ko mbonanya amahera Fanike ni ryari ubona ko umudada ashaka kuja kumutumbera kugira mu musabe ko mukundana ni ryari ubona ko azokwemera nkuko aravuze ati ndabibona kuri bunyemerere mbega wo ubona gute ko umukobwa uri uje gupropose kwemerera d'abord je nshobora kuja kudraga umudada bon plutôt sinashobora kuja kusinkidraga sinashobora kudraga oya basi condition monde ndimwe ubu sinashobora kuja kudraga umudada ntabona ko basi nawe nkunda basi nagatoya ati kubera iki bambe ubibona gute ntaguciriyemo ntiwashobora kuja kudraga umukobwa utabona ko agukunda na gatoyi mbega ni ryari ako gatoyi wakabona gute d'abord nk'umuntu muracata si bon bonjour wala neza ego donc mukagana nyuma ko conversation yanyu isa neza sibyo mu gihe ubona ko bisa neza muganira bitandukanye nuko wenzo kwandikira ati sali kanyishura sali wala neza ego wafunguye ego man uwo biratandukanye nuko nzo kubaza ati wala neza ego nawe kuno kamba aturiye mu biki ukantelefona kuya we nshobora kwiporta volonté nka go telefone nawe ukantelefona man aho nyine ashobora kubona tuyu umuntu vraiment ndamutse ndampropose arashobora kunyemerera nibyumvikana bon birashoboka gato mugabo je numva sindabitahora kuko je nka jewe urashaka kunyandikira ntakuzi Christian ni bon ego ni bon nawe ndabwakarero ana nkuko kwiwanyu mwebwe bon abakobwa ubwanyu nkubu nyifate wewe wakunze umutipe ndisuye uko nimba ukunze wari wewe wese ngaho onye utofuca kumupropose ubwo nyene utabonye ko n'amazova kwemerera na ubwiwe sibyo cyangwa ko musanzwe muganira ukavuga ati uyu onye antukari akanda mukorera nawe kansubiza akantu kerekana n'urukundo
Yego. Reka tugaruke rero muri ya sujasho twari turiho watubwiye ko impamvu ituma abatipe badashaka gutumbera bajya abakobwa bafise amahera ari kubera kubatinya ashaka kwiyumvira ati afise amahera menshi ugeni mutumbera biragenda gute mbega tugaruke ku kote y'abahungu canke y'abagabo ni gute kubera iki usanga hari abatipe canke abagabo abari mukuru ugasanga afise amahera yiwe menshi kabisa menshi ariko usanga ari busy n'akazi tuvuge yinjiza nk'imiliyoni zingahe ku kwezi mugabo gacu usanga ntibararongora nawe nyene aracari single muga rero ikintu kintangaza nukubera nta mugabo tuza twumva bavuga ngo urya mugabo nararongora kandi afise amahera komantere nyinshi ziza ku bakobwa ni kubera iki igituma umuhungu ntaco bariko barirukana byo umuhungu ntaco bariko umva nubwo azorongora afise 40 ntaco yimutwara ategeza kuvyara mugabo umukobwa ashikanye 30 ataragenda ebana bari sosana hama ko ndayifise ko naragenda usimya kinga gatatu nimba ufise 30 ebana ndaguhebuje shuwa ndafise amahira nimba ufise 30 udafise amahira ni vya bindi cyo tubona udoshitwagwa n'agatipe ka 20 je ndafise 30 kandi namahera mfise ndafise imyaka 30 kandi sindarongorwa ushaka kumbwira ko ntazoronka umugabo umuhungu urafise umusohokana ndafise imyaka 30 muga sindubaka urugo urashaka kunyihebuza ko ntazorongorwa urafise umukundana ubonye urafise umukundana nyishura yego ndamufise urafise amahera kuri konti ya kimiliyoni zingahe jewe hariho nka 200,000 200,000 mana hoga nko karaguhenda no kuri nta gahunda afise ndafise 200,000 bazovuga ati nuzotegura mariage ushobora nega n'amahera yiwanje niyo azorongo niyo kanta none igenda guhebuca nukuri ibintu bizogenda neza bon kiretse asubise nkuru manager urazi igituma umutipe wenyene ubwiwe arashobora kuvuga ati ashobora kuba decision y'uyu mugabo mukobwa ntazovuga ati je ngo reka nifunge ndeke kurongorwa ubu yawo kwifunga gute je ndafise je nk'ubu unye ndumumengo staff zo kurongorwa ntazo kweri ntazo fise izo ni zatswingiza uri muri zibienne ishura no kuri kudashaka kurongorwa ishura kudashaka kurongorwa utinya ikibasa mu kurongorwa oya mane karagaciyemo tu nta muntu ukobwa n'umwe atifuza kubaka urugo ego abarizi bien ibi bintu by'abarezi bien je sindabyemera si uko bafise abarizi bien ibi ntabwo wemera kandi bafise ntabarizi bien ufise abagenzi ishura mwene ni uburenganzira bwawe mugabo okay ko ariko uravuga ngo ntabwemera kandi ari sindabyemera bijya bintu uko bibaho gusa barabikora bizi ko umukobwa ashaka gukundana n'umukobwa sindabyemera ntabwo wamubona wapi ndabwira umugenzi wawe yego ndamara amajya imbere ya kamera ntacyo ndaza kumubwira oya mumbwire kugira ngo bumve ko muvuge mani muvuge imbere ya kamera ntunamara amazi bibaza ko ndi umurezi bien wamaze kubimbaza kwanza abakunzi ba Bujahit batibaza ko ndi umurezi bien umugenzi wanje w'umurezi bien naje niko nashobora kuba mfite abagenzi ba pede kandi bisanzwe kuba umufisi aramuzi siwe none oya siwe okay katubandane na sije rero ona umutipe arashobora kuba uri kuri amaramara ko umufisi wa nibisanzwe sha kuko nabona abantu nk'abandi ko hariho igihe usanga atari nabo bavyiteje sibyo urabitahura kandi uzozura mwihanganisha nibisanzwe okay hama tugere sije yacuriye karambaza ngo ari umuti jewe ndashobora kuba ndarindiriye imyaka yanje sibyo mugabo umudada ntashobora kuvuga ngo reka ndindire ngo 27 cyangwa 28 avuga ati jewe vraiment uzoza afise umugambi cyo tuhagenda ariko abahungu vraiment ntagikwe bimadutegekanye n'umundi warabivuze ngo ntagikwe nta imyaka 100 urumva je nibaza ko ikintu nemeranya n'umutima wanje nuko umugabo uko byogenda kose nta mukobwa bivana n'ingeso z'umuntu nibaza ko nta mukobwa n'umwe atifuza kubaka ngo agire urugo rwiwe abyare ashaka ko bahari mugaje ntabonzi urumva niyo mpamvu reko ndavuga ko naho yoba imyaka ingahe umugabo wundi baramusengera je niko murano bavuga baramusengera ko gati manu zo umugabo ameze ukuntu nshobora kumusengera amana nibinsenze kugira ngo duhe mugabo ugasana ibiko biraza igihe cyari kitagenda kiba kiragera ashobora kuguma muhi uravuga ngo isezerano ry'Imana rirateba muga ntirihera
okinhite bambe okinhiri arashobora kumusugira mariage byo ni bisanzwe kubyara mon chéri nayo mara hanse nkabageze bihero byenda gata asima ndo muri kuntera ubwoba yo yayihanganye basi muri 45 ndaburamo 15 ndaza kurondera umutipe basi amufisi mugura gutuma gutera inda nayo mutene nipaga mugire mariage maka mariage tugire mariage twereka abavyeyi nimurabikora ibiki nimuraryamana ko mvuga ikirundi nimuraryamana mbega ivuze kuryamana bisigura iki kirundi ciza guhuza imibiri n'umuntu mudahuje ibitsina turayihuje ntiduje imibiri Frank kwiriragoye vraiment riragoye ndabizi ndagutahura rero shaka ubene yose basi nagora Franike ntituje ku ruhande tugaruke handi nyitwa ko turavuga wadaha insiguro shaka kuna abahungu bimeze n'abakobwa kuntu bimeze ndibaza ko abakunzi bacu baza ko hari abari banditse ati murabazana twumve ku mpande zombi mbega abakobwa bavyumvira gute abahungu bavyumvira gute mwumvise ingene Franike ariko avuga ko shaka kudatumbera bajya abakobwa bafise amahera ari gutinya vuga ati je sinoja kumupropose aransumvye amahera urumva muga ko ari okipe n'abandi batipe banganya amafaranga ko basanga ariko aratinya kuja kumupropose nico kibazo abakobwa bafise amahera bakunda kugirana guhura naco we bavuga ati nshobora kujya no gupropose umutipe kubera ko mfise amafaranga mugara tubati bica tugira ubwo ama complexe yo kuvuga ati arashobora gutanyemerera kubera ko afise amahera kuko biragoye ko ushobora kubona aho ngaho rumanageze ufise amafaranga ukagenda kuruprovoka biragoye cyane cyo tumva tugira ubwoba bwo kuja kuba propose cyo tumusha usanga bagumye muhira iki mugabo vraiment même barashobora kubikora bagahamira batsipe nyako usanga bigenze neza tugaruke kuri ako kana uravuga iki ku bakobwa usanga afise nk'umutipe wasohokana amusumbye amahera hamugaca ubona umudadarikwe nk'imodoka aramugurira amuga ati reka ngure umutipe dusohokana kije kintu ugifata gute ubwo n'ubwana bwitse aba ari umwana mwiza vraiment Imana bari yamuhezagiye yego ntibaze ngo bariko ngora ngo bariko bamuprovoke umutipe bon kije kintu bavuga cy'abakobwa bahonga abahungu nkukunya je nshobora nawe kuguha imodoka nuko nashobora kuyima n'isibisane dukundana none sibisane dukundana nivyo onya dusohokana nabishasha naje na modoka no kugurira bro kubera ubutankunda utayinguriye ubutankunda cyangwa atamera ufise kwanza birumvikana waje numva umengo ndafise baye ndafise man mutipe kumugurira imodoka ejo agaca yitwaramo abandi bakobwa man we ntukunda rero ndakunda wimvirize ntukunda kandi akashobora kugabira umutipe wa 50000 ahubwo ndafise ikibazo ushaka kuma 50000 ego no yamuha afise ikibazo mbona kiboneka no yamuha mva kitaboneka nayo yomuha ibyantu byo kumbarira ngo shushu ushaka kuma 50000 singeza ndafise singeza urabanira umviriza abakobwa impanuro nziza ku bakobwa sibyo ushaka abatipe muduza muri duha amafaranga bon ndagubwiye ati shushu ashobora kuma 20000 ndayakeneye ntumbaze ngo yakenereye iki bon ndize ndagusaba nkufate we usabye amahe paka ndakubaza ati ngo yakenereye iki ngo yakoresha imishatsi nashobora kuvuga ati shushu nkeneye yakuza abahungu niyo Imana yabaremye imbere yacu twavuye mu rubavu rwanyu nukuvuga ngo ari cyo shatse ugifise utegeza kukima ndagusabye ufise amahera urayama sije rero ngo kukubwira ngo mbwari abahungu murarinda izina ry'Imana yo mwijura abatipe murarinda serious ntago nako ahubwo ndabibutse baje nko gufata umutipe wandikiye girlfriend wati shushu ashaka kuma 50000 se yani ni make aho dufatiye kuri make zano umutipe aravuga ati shushu ndakeneye amahera aya nayo we nukunda we nturakunda vraiment nturakunda wani nkuko nawe narakunze ndongera ndababara kuraba bavuga ati anaje mu masinzo subira wani nkuko nawe nshobora kuvuga ati nta mudada nshobora guhamahera mugabo ko tutari en couple mugabo ari nka shushu benyere hari niki hari yanye ngo ati shushu ndakeneye 50000 ntenda kunsigura ngo nayo imishatsi naho ja muri sa egura muhegani je navuga ko ari inshingano zanyu nk'abatipe urasoma bibiliya wewe yego gusoma bibiliya cyane ndayisoma no mwijoro ko ndayisoma ngira umurongo uzi muri bibiliya umwe wonyene umbwira umurongo umwe uzi muri bibiliya ko ari ikintu ushaka kubwira cyo muri bibiliya okay ku mugoroba nari konsoma
nini bizi Okay, bandanye ku mugore ariko nsoma Esayi 40:10 avuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukebure ko ndi Imana yawe niko nzoja nkuramira nuko kw'iburyo ariko kugoroka kwanje Okay. nibyo cyane sibyo Turabe muri Bible. raba Esayi 40:10 nje ndasoma Bibiliya bro Kamenera muganda kubwira. Muri Bible hano handitse ati umugore nubwo ashobora kuba afise wenyine ubwiwe arashobora gusupportinga umuryango. Mbega nk'ubu je ndagwaye. Sibyo, ushobora gusupportinga umuryango. rero ndagusigurira ikintu kimwe bro je ni ikintu ahora nsaba Imana mugasiyese sinzi ko Imana ni hamwe nakubwiye ko isezerano ry'Imana riteba kuza urumva ariko shika je murasaba Imana mvuga ati Imana je ni naronka umugabo nkarongorwa nzoje ku mugabo mfise akazi kiwanje donc akazi gashobora gutuma umugabo wanje ajya ku kazi nanje nje ku kazi kugira ngo inshingano z'urugo zimwe hari nk'ibintu bikenewe mu rugo nandi kubyo ushobora kubikemura kugira ngo nicare muhira umugabo ari hinzu umugabo ari abana baje ku ishuri amata ibiki nibi nyine saba Imana ko jewe Imana izo mu mugabo mfise akazi kampemba neza ku buryo hari ibintu bimwe nzobasha kwikorera muhiri wanje mu rugo iwanje nk'abana nkashobora kubarihira ishure umugabo wanje nakaba yishyura inzu ibintu nk'ibyo tuzoba tubana tudafise nk'urupango rwacu ibyo si byo yagose na Bibiliya bivuga ko n'abagore batabikora bafise amahera ngo ni paka umugabo ngo ninde kuza gusoma sintamutahura nico gituma caka indi rero nubwo uri umudada umutipe urashobora kumugabira 50,000 nibisanzwe nkuko yashobora kuyaguha ufise bezo Miss Kupi manura banira si Kupi nduganga urashobora kumara impuzu umutipe wawe nta kibazo akunda kugira arasanzwe afise amafaranga menshi yafise kabisa nigeze gukunda n'umutipe adafise amahera cyo twarakundanye kweri umwana wone basi wewe ape manura banira uyu mukobwa abahungu mwese muri kumara no video n'umzo mwiteye ibya bindi nyene ndaguhanura sivyo ushaka kuzura baha kubera ko abahungu turagoye kugira ngo umutore kuko no muri balance ati umuhungu marigiye azo kwisasira abadada nka batanu kandi birumvikana n'ubiriho ukibwira ngo rero unganye ndi jenyine korera amabezo yose je ndagusaba bene wacu bo ngaho hakujye ni bahora bavuga ngo Kigali wisheya erega n'ubiriho wisheya zamurasangira nibisanzwe bakunzi ba Buja Hit TV mwamwumvise rero mwumvise ku ruhande rw'iwe mwumvise ingena byumva twaganiriye ikiyago cyangiye ukuntu twaguma tuvugana mwese avuga ku ruhande rw'iwe mwamwumvise rero numwe mu bahungu babikora neza kuri Burundi Flex TV ndatukambira subscribe ubunyene buri kora no video genda kuri Burundi Flex TV ugire subscribe reka tukubwire ngo wakoze cyane Frank okay merci beaucoup na Buja Hit simura bakotsi kandi abakunda cyane natwe turagukunda murakoze bakunzi ba Bude mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Buja Hit TV tubibutsa gukora subscribe share na comment nahagaruka